Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu bihugu vy'amakungu ya kure. Mwese mukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, bari irya nino ku mugabane wa Aziya. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu bumanuko mu burengero muri Kongo. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamura cuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara mu butegetsi, muri politike, mu mutekano, mbere kandi no mu kibano. Iyo ni amakuru tugira tubashikirize ingingo imwe imwe ukwayo. Dutanguriye rero ngaho muri politike, umugambwe CNL urabandanya kuvuga ko ivyo ubutegetsi buriko burakora ari akamaramaza. Ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo buriko burasambura uyu mugambwe wa CNL kandi babiteguye. Ngo ntago ari ivyapfuye kwizana ngaho mu mugambwe CNL ngo indyane ziyadukize muri abo batwara umugambwe CNL, ngo ni ivyateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ngo n'ikimenyamenya baka ubufasha bwo kugira ngo badadanure ayo matati ko aribonekeza muri uyo mugambwe, ariko ubutegetsi bwarabimye uruhusha buca bufata igisata canke igice c'abatavuga kumwe, c'abadashigikiye umushingamateka Honorable Agathon Rwasa, aho baca babaha uruhusha rwo gusambura umugambwe, rwo kwikorera ivyo biyumvira bahonyanze amategeko y'umugambwe wa CNL nk'uko bigenda abivugwa. Ibi rero biriko biraba ngaho mu mugambwe CNL ngo biribonekeza ko ari ivyateguwe kuva na kera, kuko ngo n'iyindi migambwe ntago ari ubwa mbere bibaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iporona barabikoze barayisambura, Frodebu barabikoze barayisambura. Imigambwe itandukanye iyo babonye yatanguye kugira inguvu bakora uko bashoboye kose kugira ngo bayisambure. Ngo uyu mugambwe CNDD FDD uja ku butegetsi, ico wari wasavye ngaho mu masezerano y'Arusha kwari kugira ngo babone vyibuze perezida Hutu, umuperezida ava mu bwoko bw'abahutu, vyibuze akaja ku butegetsi. Iyo yari yo ntego, bari wo muhigo bari bafise ngaho bari mw'ishamba. Ivyo ngo vyagezweko, ngo ntago haboneka imvo rero babandanya kwica demokarasi, kubangamira demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inzira ya demokarasi irakenewe ngaha mu Burundi, ariko ibibazo biraboneka ko bigoye, biraboneka ko ata kintu na kimwe coroshe ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu bibandanya gukomera. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ivyo ariko aragira ngo ntabizi, kuko ngo abo bose bari ngaha mu mugambwe CNL bavuye mu yindi migambwe, kandi ngo inyankamugayo zikurikiye Agathon Rwasa ngo zirabona icerekezo, zirabona imvo y'amatati n'indyane ziri ngaho muri uyu mugambwe. Ngo biraboneka ko ari ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaciye bubitera, bwaciye bubigira kugira ngo barabe ko bosambura uyu mugambwe CNL. Tuvuye ngaho mu mugambwe CNL, reka tunyarukire mu kibano.
Mu kibano biravugwa ko rero abarimyi bamwe bahaye bahaye ibigori ryashirahamwe ryahora ribafitiye amahera, kuri ubu ngubu ngo bakaba bagiye kuronka amahera yabo baciye batanga umwimbu w'ibigori nyine muri iryo shirahamwe, kuri ubu ngubu bagiye kuronka amahera. Iryo shirahamwe rigiye kubishura, ryari ryaraciye ribaheranira amahera yabo, aho abanyagihugu abarimyi cane cane bariko baridogera ko umwimbu wabo bawutanze bakaba bagiye kwicwa na kigoyi, bagiye kwicwa n'inzara. Iryo shirahamwe ryari ryaratevye kubaha amahera yabo y'umwimbu w'ibigori bari baciye bajanayo kugira ngo rizowugurishe, ariko ngo ryaciye rivuga ko imvo ari uko bari bakiriye umwimbu mwinshi w'ibigori, ngo niyo mvo canke nizo mpamvu batari bahise bihutira kubona ukungeni bashobora kuriha abanyagihugu ku mwimbu wabo bari baciye bagenda bajana muri iryo shirahamwe. Tuje mu gateka ka zina muntu, ishirahamwe Akati Burundi kuri ubu naryo riratangaza ko abanyagihugu batandukanye bariko barahohoterwa n'iperereza. Baravuga ko hari benshi bagiye batabwa muri yompi, benshi bariko barahagarikwa vy'agasakisaki, kandi ngo abo bariko barahagarikwa nabo mu mugambwe CNL. Abo mu mugambwe CNL babandanya guhagarikwa n'ubutegetsi bwa Gitega, bakaja gupfungirwa mu mabohero atandukanye cane cane mu iperereza. Abandi ngo bariko baratogwa ari ibiziga. Bariko rero barasaba ko iryo perereza ry'igihugu ryobandanya rigabanya uwo murindi wo guhagarika abanyagihugu, cane cane abariko bahagarikwa nabo mu mugambwe CNL, cane bo ku ruhande ruyoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Ivyo biriko biragenda bibera ngaha mu Burundi. Rero ishirahamwe Akati Burundi rikaba rivuga ko igitigiri c'abantu benshi babandanya guhagarikwa ari abo ba CNL, kandi rirabandanya rivuga ko hari aba CNL batanguye kugaragara mu gihugu ca Tanzania, aho bariko barahunga, bari guhunga ubutegetsi bwa CNDD FDD, bari guhunga imbonerakure n'iperereza rya CNDD FDD ririko rirabatyoza rikabatoteza, aho ririko rirafata umwe wese cane cane indongozi zo mu mugambwe CNL izishigikiye Agathon Rwasa ziriko zirahigwa buhongo, bariko barababuragiza umwanya n'umwanya, umunsi ku munsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe rero Akati Burundi rikaba risaba ko iyo ngendo n'iyo nyifato y'iperereza ry'igihugu yokabaye ihagararira ngaho nkuko rigenda rivyemeza. Tugiye mu migenderanire myiza n'amakungu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ritangaza ko Afurika y'ubuseruko ritangaza ko ririko rirakora uko rishoboye kose kugira ngo riganirize umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yemereye ibiganiro, yemereye kugurura imipaka ihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo ni ibiriko biragenda bivugwa ko rero amakuru dufise, iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko EAC rirasaba Ndayishimiye kuva ku cemezo, kuva ku ngingo yafashe yo kugara imipaka ihuza Uburundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ko muri Afurika y'ubuseruko ivyo bibangamira uruja n'uruza ndetse n'ubudandaji ndetse no kwishira hamwe kw'ivyo bihugu ko bibangamye. Akarorero
babwiye Ndayishimiye ko igihugu kibanyi c'u Rwanda gifitaniye amatati akomakomeye cane gusumvya ay'Uburundi n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ariko ivyo bihugu hoba u Rwanda hoba na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nta na kimwe kigeze cugara iyo mipaka. Mu Burundi rero nabwo bugomba kugurura imipaka bakareka ubudandaji, uruja n'uruza rw'abanyagihugu batuye ivyo bihugu vyompi bakagenderana bagakorerana ubudandazi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.